nikubebe mgongoni. Mame, Sabwe. akazi karahagaze. Akazi nyabaki. Ntuzi ko ofisi atelier de couture. Ndabizi. Ibikoresho byose Vyaheze. byaheze. Hari n'imashini zikeneye ama pièces de rechange. Eh. Aha ni maka njabuke. Mviriza, sororera, ndakwereka aho ubigurira byose ngaha mu Burundi. Hewe, uri kurarota cyane. Bamubaza, ubu mu gisagara ca Gitega hasigaye hari imangazini idandaza imashini zo kubarira, Oh, ama yeah. pièces de rechange yazo Hewe. n'ibikoresho byose bikenerwa. None, Eh. bijya bikoresho byose biri muri atelier yawe. Eh. Ubikura Igitega. Ako nakabanga ndakwibi. Mbarira. Ubu keneye imashini zo kubarira zisanzwe, iza zigzag, Ego. zimwe za sirifiraje zigezweho, Ndakumva. ama pièces de rechange yazo, ibitambaro by'ubwoko bwose. Ego. Eki kintu cyose uzumutayera akenera. Akenera. Yo, ubu byose Ego. bigurirwa mu gisagara ca Gitega. Igitega. Ushobora kurangura canke ukagura kimwe kimwe. Mame, Sabwe. ndaguhiki. Dezola, jewe singigiturire. Abatayeri bo mu ntara ya Gitega, Ruyigi, Rutana, Karusi, Cankuzo, Bujumbura n'ahandi. Kaze kwa Elike Tayeri mu biyoragure. Ni ku giciro ciza cane. Mubisanga mu gisagara ca Gitega, hepfo y'ibiro vya Limitere, kwibarabara rikatira mwishatanya, kuri etaje kwa Nduwu Mwami. Hamagara Elike Tayeri kuri 79, amajana 493, amajana 329. Mushobora kuriha mukoresheje Rimi Cash canke Eko Cash. Kaze muri Sanze.